Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro gitunda gishasha amahoro y'Imana kuganiriza no kuroranirwa mu byanye no mu banyu aho muherereye hose ndabipfurije ni jewe jambo Imana irambona ngarutse muri kino kiganiro gitunda gishasha ko dusangire iri jambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba uyu munsi ugirirwa nenda ugiyumvire ko kuko twagiriwe ubuntu n'Imana kuzigamwa kino gitondo gishasha turonse duhawe. Hariho benshi bacipfuje bari bafise imigabo n'imigambi y'ivyo bari bukuru no munsi, ariko mugabo uyu munsi batakiriho bitwa abahisi canke bahuye n'amasanganya, bahuye n'ivyago, ubu bari mu bitaro. Urumva yuko nyene ari ubuntu twagiriwe. Ndazi wofata umwanya agasesangura akaraba ivy'Imana yakoze, intambara zitandukanye Imana yatugwaniye, kuba twaryamye mu mazu ari mu miyagankuba ntihabeho amakuru sirikwinya, amazu ntatugweko, ubwo bwose n'ubuntu bw'Imana. None rero Imana yakoze iragahezagirwa n'ahari yisanzwe hezagira nako muntu ngo dusoma amajambo dusanga uno munsi ni mu gitabo c'amazaburi, izaburi 119 dusoma ku murongo wa 30 turaba amajambo ahari, hanyuma duca tuyasengera ko ayo majambo avuga ngo mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa, nashize imanza zawe ziroranye imbere yanje, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha no majambo kandi murumva yuko arasobanutse kandi arumvikana. Uyu mwanditsi w'izaburi twavuze ko ari indirimbo zaririmbwe mu Bisirayeli, zimwe zaherekezwa n'umurya, izindi zikaririmba uko nyene, kandi umwe wese ugasanga ziririmbye bivanye n'ibihe arimwo, haba uhereye ku bazikomboje no kuvuga ku bazifondafonda cyangwa se ku bazanditse, haba no ku bandi bagiye baziririmba mu bwoko bw'Abisirayeli. Izo baririmba bariko baraduga mu minsi mikuru i Yerusalemu, iminsi mikuru yaba gatatu mu mwaka, canke izo baririmba bakoraniye hamwe bariko barasengera hamwe muhira mu miryango, izo baririmba umwe wese ari mu bihe bitandukanye by'amagorwa by'amarushwa, basenga canke se bashimira Imana. Kumuraza ko ari amazaburi yo gushima Imana, harimo amashimwe avuga ni mushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaye ibihe bidashira. Sivyo tugomba gutiramo kuko murazi yuko umwanya wabyo muri kino kiganiro igitondo gishasha ntawo, dufise umwanya mutoya. Rero ngomba yuko ndagutekerera wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, iri jambo rivuga ngo nahisemwo canke se mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa. Ndagomba yuko nawe iri jambo ugiyumvira ko uritwara ugiye kwirirwa, ijambo ryo guhitamwo kuba umwizigirwa. Uyu muntu ntitumenya neza ibyo yiyumviriye, ibyo yaravye, ibyo yafatiyeko, ibyo yisunze mu guhitamwo inzira, ariko mugabo aravuga ngo iyi nzira yo kuba umwizigirwa mpisemwo kuyicamwo, Imana yacu nihimbazwe. Kuba umwizigirwa ntimuhave mugira ngo ni ibintu vyoroshe. Kuba umwizigirwa ntabwo ari fyeri, kuba umwizigirwa ntabwo ari umuyonde, kuba umwizigirwa nta munyengo urimo mbere wanashaka, kuko kuba umwizigirwa ni urugamba rugusaba kwemera kubumbwa n'ibyo ufise, ni urugamba rugusaba kwemera kudacisha iruhande. Kuba umwizigirwa ni urugamba rushobora kugusaba kwemera kurara ubusa kuko utarahembwa, ariko mugabo ukora mu mafaranga, uharura amafaranga, udandaza amafaranga mu bintu byinjiza amafaranga. Mugabo kuba umwizigirwa bikagusaba kwemera gutungwa na turya twiwawe, hako cisha iruhande, hakubesha, hako wiba, hako unyonyeza, hako ugigiturire, hako usaba amazi y'ikaramu, hako uvuga ngo imbere yuko ndagusinyira kandi bino bintu ari byo njejwe, banza umpa amazi y'ikaramu. Raba ikintu nawe ugira ikintu banza gukora. Imana yacu ntidutabare. Rero murumva yuko kuba umwizigirwa ntugire ngo nicoroshe. Kuba umwizigirwa nuko wemera ugakora inshingano zawe atakindi kintu usabye kizanana ku ruhande, kandi atawurenganije
kandi ukabikora mu kugororoka ugatunganiriza bose, naho mbere vyobonekana yuko hariho abantu bitagwa neza, hariho abantu bibabaza, hariho abantu bagufata nabi, hariho abantu bagutahura nabi, hariho abantu kumbure bakubona mu yindi sense, mu yindi nsiguro, mu yindi image, mu yindi shusho, ariko mugabo ukavuga ngo ibi bintu najejwe nkwiye kubikora uko nabijejwe, atakindi kintu c'amanyanga ngobetsemwo. Imana yacu nidutabare, nkatonda ku mwanya, nkatonda ku gihe, nkabikora nk'uko bitegekanijwe, kandi sincunganwa n'amasaha gusa, ahubwo nkacunganwa n'uko ibikorwa vyokorwa, nkacunganwa n'uko nokora ibikorwa vyinshi bishoboka. Nasomye amajambo araho yanditse muri pharmacie dogo iraho, murangenda kuranguramwo imiti, hanyuma rero banditsemo ngo 8 heures de travail, pas 8 heures au travail. Sizika kana gukumira cyumvikana neza, mugabo nuko nyene bagonye kuvuga ngo bashaka amasaha 8 y'ibikorwa canke se uri kurakora, mugani bashaka amasaha 8 uri ku kazi. Urumva bagomba kwerekana ko hariho ubudasa bw'umuntu amaze amasaha 8 ari ku kazi. Ashobora kuba ari ku kazi, ariko ari deyambirira, ari atembera, na chattinga, amatelefone n'ibindi. Hariho mbe n'ahantu hamwe hamusanga amatelefone baca bayabaka. Rero hakabaho n'umuntu amara ayo masaha 8 mugabo ari karakora, ayo masaha 8 akayamara ari busy. Rero wemeye kuba umwizigirwa, uhisemo inzira yo kuba umwizigirwa, umara amasaha 8 uri kurakora, umara amasaha 8 wicaye ku kazi uvuga ngo bambonye ko naje nasige muri registre d'appel, ibintu nyene nk'ibyo. Imana yacu nidutabara. Hari undi muri ndaririmbe avuga ngo mpisemwo guhora nkizwa no gushingwa ku rutare, kuko ahandi hose no musenyi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Gitondo Gishasha. Rero ngomba kwerekana yuko umuntu avuze ngo mpisemwo no kuvuga ni choix, ni amahitamwo ahisemwo, hari ibindi bintu yari guhitamwo. Rero avuze ngo mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa, no kuvuga yuko hari izindi nzira yoshobora guhitamwo, mugabo zitarimo ubwizigirwa, zitarimo kuba umwizigirwa, zirimo amanyanga, zirimo fraude, zirimo ububeshi, zirimo akarenganyo, zirimo n'ibindi byinshi twodondagura. Ariko avuze ngo mana mpisemwo kuba umwizigirwa, mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa. No kuvuga ngo yandi majambo yavuze ngo mana mpisemwo kukubera umwizigirwa, mpisemwo kukubera umwizigirwa mu byo usaba byose. Imana yacu nidutabare. Ngaho yavuze ngo nashize imanza zawe ziroranye imbere yanje. Yahisemo gushira imanza z'Imana ziroranye, no kuvuga ko yahisemo nawe kururanya, gukora ibiroranye, gukora ibitumbereye. None rero mwene data wumvije kino kiganiro, sinzi ubuzima urimwo, bishoboka yuko ufise ibyo ujejwe, ufise ibyo uri kurakora, ufise kumbure ibyo wirigwamwo, ufise amabanga ujejwe, ariko mugabo ugasanga nturi kubikora mu bwizigirwa. Muri kiganiro Gitondo Gishasha cuno munsi nari nzinduwe no kukubwira ngo nawe ufate ingingo nk'iyi. Uyu muririmbyi mu mazaburi yahisemwo, yafashe ingingo ivuga ngo jewe mpisemwo, cyangwa mfashe ingingo yo guhitamwo inzira yo kuba umwizigirwa. Mpisemwo inzira intumbereza mu kuba umwizigirwa, naho byoba bitoroshe, naho byoba bigoye, naho byoba bigumye, naho byoba binsaba gukena, naho byoba binsaba kurenganywa cyangwa se gutukwa, kumbure ko abandi bonsuzugura bakabona kumengo nanje ndakabya, nanje ndaheba nkarenza. Ariko mugabo igihe cyose izoba ari inzira yo kuba umwizigirwa, ibyo nzohuriramwo nabyo muri iyo nzira nzemera mpure nabyo, nzemera mpangane n'urugamba rwose nzohurira nabwo muri iyo nzira yo kuba umwizigirwa, kuko niyo mpisemwo, kuko Imana inshaka ko ubwizigirwa. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Gitondo Gishasha cuno munsi, tugomba dusenga Imana. Ya minota yacu irarangiye. Sinzi rero ubwizigirwa ufise uko bungana mu buzima bwawe bwa misi yose, mu kazi kawe, mu nshingano zawe, mu byo ujejwe, mu byo urimo, mu byo bagutumyemo, mu mabanga wewe ufise.
yawe ya buri munsi ufise ubwizigirwa bungana iki? Naguhamagarira kandi naguhanurira gufata ingingo yo guhitamwo mu bindi byinshi wohitamwo kuba umwizigirwa, kuko kuba umwizigirwa birahemba, kuba umwizigirwa ni ngirakamaro. N'ano majambo kandi umuntu ahitamwo inzira yo kuba umwizigirwa n'umuhirwe imbere y'Imana, kuko Imana yamufitiye ingero itagabanije, ibihe bitazoshira, ingero itabura. Dusenga Imana rero tuzoshobora mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami Yesu tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise atubwiye ko dukwiye guhitamwo inzira yo kuba umwizigirwa, naho hari izindi nzira, ariko ko dukwiye guhitamwo iyi nzira. None rero umuntu wese uri muri kino kiganiro akaba ahisemwo nawe gufata iyi ngingo imushikana ku kuba umwizigirwa, numugirire neza, umuhangaze, umuharire ibyo yaramazemo iminsi biterekana ubwizigirwa, umwezi umutunganye nk'uko abikwaturiye kandi nk'uko abyihanye, hanyuma ibisigaye umushoboze kuba umwizigirwa, kuko kuba umwizigirwa ni ingirakamaro kandi ni nkenerwa ku muntu ari mu rugendo ruja mu ijuru. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.